mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu ni kugendekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024 mu gatondo hitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Ngozi mu Kayanza, Imwaro hamwe n'Ibururi ayo ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri °C 14. Ku muhingamo hazogwa imvura hose mu gihugu cacu, ahenshi nubwo hazogwa imvura hazongera hacemwo n'ibihe vy'izuba. Imituragaro ikazokumvikana mu ntara ya Cibitoke, Igitega hamwe n'Imuyinga. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ibujumbura, ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 27. Mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 15 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 4 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.